nibaze ko hari bimwe tubona bigoye uhereye nko by'amadovize bigoye tukarondera n'uwoja kudufasha kugira ngo ayo makuru tuyaronke tukabibura mbona twocaye kugira tubironke icambere cyo utegerezwa kwamana ku muzirikanyi nuko umuntu wa mbere urondera ko amakuru ari ubyazwi mu nzego zizwi niwe utegerezwa guhera kurondera amakuru abandi bose bazoza baza kugira ngo bakurangire uduce ariko amakuru makuru uzoba barikuwe hajya nyine ukaja kurondera ivyerekeye aya manoti yo hanze amadovize ukayaburira muri berbe ukaburira muri ministeri ya finance ndagusabye ndakwinginze ntuzohave uja kwakira ariko ndaguhaye ngujanye kuri micro kuko hari naho zo uri kwegera akazi jewe nta kazi bazoca bankuramo muri nyamwanya canke bace ngo bace bagira iki mugabo wewe akazi urashobora kukavamo igihe nahera ibyo nahereye ko mu kugira ngo tuyage kubijanye bijanye n'amakuru arabe iby'ubutunzi nabikoze ndabibona kugira ngo umwe wese amenye ati ibyo nzokora byose hari amategeko agenga umwuga ndiko ndakora ntagire ngo nzokora ibyo nshatse ikibazo je ca bambajije hanini nico ngo bamhere ko nubwo nibindi bifise ico ndabivuga ko kikibazo cerekeye ubutare muri Afrika n'ibihugu bimwe byo muri Amerika Latine no muri Aziya wanashaka ikibazo kigoye cyane mugabo si ikibazo kinaniranye kirakorwa ayo wacu abenshi nibaza yuko mwakurikiranye ico bita PND Programme National de Développement 2018-2027 bavuga yuko ubutare buzofasha ku rugero rw'ibice 47% buzoduga ku rugero rw'ibice 47% donc kuvuga le revenu gushika muri 2027 bakavuga rero yuko ubutunzi gushika muri 2027 buzoba bumaze kwiyongera inshuro 11% no kuvuga la croissance économique de 11%. hari uwo bamaze gutreta ico kintu hari uragikora ijya dokima imwe ama information menshi kuri economy noca atangura ubunyene umwaka wakaguhera kuvyerekeye amaminere nashaka ngire abamenyesha makuru yuko ubu ibintu byaroroshe inkuru iyo uyiburiye mu Burundi urayironkera iburaya ukayironkera hehe hari ishirahamwe nkaha baheruka gufuta ryari ryaje kurondera ibintu by'amaminere bagita ryava muri Canada alors ugiye kuri internet ukarirondera mu bushikiranganje bwacu bashobora kutazoronka amahera bwakoresheje n'amasezerano peut-être bari bumvikanye ubwo bashobora kugenda kuri site web yabo ugasanga barabishizeko urumva muri ico gihe iyo nkuru y'umuntu iraba n'ibyo iraba remine urayivutse kandi ntubajije rero mugabo ishira hamwe ryo nyene ryarahawe iyo soko ryabivutse iyo nkuru ntibikwiye none uyu ni Innocence Abimana hamwe na Desire nimubona aba rero bakaba bari mu batanze ivyigwa ku barongoye imenyesha makuru mbere n'amenyesha makuru nyene hari rero mu ntumbero yo kugira ngo bahanahane ivyumviro kubijanye n'ingene umuntu ashobora kurondera no gukora amakuru ajanye n'ivy'ubutunzi. Iyi nama rero ikaba yari yatunganijwe n'ishira hamwe Réseau des journalistes économiques du Burundi bisigura ko ari ishira hamwe y'amenyesha makuru bakora amakuru y'ibijanye n'uby'ubutunzi mu Burundi. Umukuru w'iryo shira hamwe Salvatore Niyonizigiye yahavuye rero aha ikiganiro amenyesha makuru aho yasiguye intumbero yatumye batunganya inama ku barongoye imenyesha makuru no kubamenyesha makuru nyene. Reka tumwumvirize. Ishira hamwe y'amenyesha makuru bakora inkuru z'ubutunzi nishira hamwe ryavutse mu
no mwaka wa 2021 turangije ariko icindiro caje kuva mu mwaka wa 2018 byatumye icindiro kihaba nuko tubisoma mu byegeranyo bitandukanye no mu byigwa bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi inkuru z'ubutunzi ntizifise ikibanza gihagije mu binyamakuru byo mu gihugu cacu. Ivyo rero bikaca biba n'intambara imbere aho usanga uruhara rw'ibinyamakuru mu iterambere rutariko rurashigwa mu ngiro neza, na cyane cyane ko burya aha muri kino gihe muri no si tugezemo ahantu hatagira inkuru zimeze neza zikoze neza ku bijanye n'ubutunzi biragora ingene iterambere rihashika, kuko ubu muri kino gihe ibijanye n'ibimenyeshamakuru canke n'inkuru cyangwa ibimenyeshamakuru zifise ikibanza kinini kugira ngo ubutunzi bw'igihugu butera imbere. Uburorero ntibubuze nk'akarorero igihugu cy'u Burundi n'igihugu gisanzwe gifise ibibanza by'iratiro bitari bike. Urashobora gusanga muri kino gihe n'abana n'abarundi ubwabo usanga ntibazi neza n'ibyo bibanza aho bitumbereye n'aho biri n'akamaro kabyo. Urumva ko haba ikibazo hacaza ikibazo cyo kubigendera, mbega abarundi baba bafise biyumvira kuza baragendera bya bibanza by'iratiro biri mu gihugu cy'u Burundi, kuko kenshi usanga ibibanza by'iratiro umenga ni iby'abanyamahanga, ni iby'abantu bavuye mvamakungu, ariko burya no mu bindi bihugu icyo bita tourisme intérieur ibijyanye n'ubukerarugendo bwo mu gihugu hagati usanga bifise ikibanza kinini cyane. Mugabo ico gihe biba bivanye n'uko abanyagihugu b'ivyo bihugu baba bafise inkuru zijyanye n'ibyo bibanza, baba bafise n'umuco kugendera ibyo bibanza bakamenya n'akamaro kabyo. Rero ibinyamakuru biba bifise ikibanza kinini hakaruriwe mu kwigisha abanyagihugu b'abarundi ku bijyanye no guhindura ingendo, na cyane cyane ko tuba tuzi yuko hariho akarusho kaja kuhaba igihe abarundi bafite ivyiyumviro mu bijyanye n'ibyo by'ubukerarugendo. Aho ntanze akarorero kamwe muri byinshi. Muri make ihangiro dufise mu bikorwa bya hafi dufise ni ibi byatanguwe uno munsi, turatekanya kuzoza turafashanya n'abanyamakuru bose n'ibinyamakuru gukarihiriza ubwenge abamenyeshamakuru bijanye no gukora inkuru z'ubutunzi. Burya inkuru z'ubutunzi ntizikorwa uko ariko kose, hariho ibyo byisangije nk'akarori ibiharuro. Ukoze inkuru y'ubutunzi udashizemo ibiharuro by'ukuri biragora, ariko kandi inkuru z'ubutunzi ntizikorwa uko ariko kose, kuko hariho n'amategeko ngenderwako. Harimo amategeko ngenderwako, hariho ibyo uteza kumenya ko bizira, kuko naho nyine hariho ibizira kuko urashobora gutanga inkuru ukayitanga kutariko, ugaca usanga hakutuma ubutunzi butera imbere ahubwo buciye gusubira inyuma. Ni nacyo gituma no mu mategeko bavuga bati ni ukuraba hariho ibizira abantu batokorako. Nk'akarorero urashobora gutanga inkuru nk'ubushinguro bw'ibintu kanaka by'agaciro muri banki, ati ugasanga utanze inkuru nabi, usanga kumbure uciye ushira mu mutekano muke bwa bushinguro. Nk'akarorero ni ukuvuga ko mu nkuru z'ubutunzi harimo uko abamenyeshamakuru bamenya ati iki kintu kirazira, iki naco ntikizira, umumenyeshamakuru yemerewe ibi abikora gutya. Ibyo rero tuzobishirako ingufu cyane, ariko kandi si ibyo gusa tuzokora, turategekanya yuko dukangurira abamenyeshamakuru mu binyamakuru bitandukanye, tugarakangurira mbere n'ibinyamakuru bitandukanye gufata iya mbere mu bijyanye no kurwanya ubushomeri. Muti gute? Murabona yuko ibihugu byose n'ubundi burimo biriko birinjira muri kino gihe ubutunzi bwabyo buhagaze ku bijyanye n'imigambi yo kwiteza imbere, kwishingira imigambi yo kwiteza imbere bita entrepreneuria mu Kirundi. Rero ibinyamakuru birashobora kwigisha uwo muco kugwaruka, kuko burya birakwirikirwa cyane.
uwo muco ukigishwa kugwaruka mu bumviza amaradiyo hakaba ibiganiro byihariye